bakunzi b'urubuga rwa Bwayesu TV hano muri studio ya Bwayesu TV turi kumwe n'umukozi w'Imana. Uyu mukozi w'Imana n'uw'Imana yagiriye neza, hanyuma afise byinshi muri we ibitangaza Imana yakoze yamukoreye. Rero twagira tubanze tumusabe atubwira amazina, sibwo bwa mbere mwumvise, yongera atubwira amazina yiwe, hanyuma ace yongera asenge imbere yuko adushikiriza intahe. Turamuhaye ikaze. Yesu nashimwe cyane, Yesu nahabwa icyubahiro. Rero jewe nitwa Niyonzima Tereza, nkaba nsanzwe nkunda Yesu nabye ibyiza yankoreye. Rero imbere yuko tuganira amajambo y'Imana nkababarira n'ibyo Yesu yankoreye, nagomba tubanze dusenga Imana. Turagushimiye Mana, turagukengurukiye kuko ari wowe uri Imana y'imbabazi n'urukundo. Turagushimiye ukugira neza kwawe nyaguhora ku ngoma. Turagushimiye kuri Imana yisakaye ubwiza n'icubahiro. Turagushimiye ingene wabanye natwe kuva mu gitondo gushika kuri isa turacari bazima. Hariho benshi bapfuye, hariho benshi bari muri koma, hariho benshi batazi ko ari mu gitondo canke ari ku mugoroba, ariko natwe kubw'urukundo n'imbabazi zawe Mwami Yesu watwemereye turashika muri kano kanya turi muri kumuka wazima. Reka tugushimire Data, umwanya wose tuja kumarana uje gushishikara ubana natwe, uzobukoze nyamura ku ngoma. Urakoze rero kubyumvise, urakoze ko wamaze kubikora, maze ishimwe n'icubahiro ikomeze guhabwa wewe mu izina ryawe ryera Yesu Kristo dusenze twizera kandi tugushimira. Mupfasoni, twagomba ubandanye utubwire ibyo Imana yagukoreye intahe kugira ngo abantu benshi baze bumve intahe yawe. Turaguhaye ikaze. Murakoze kumpa uno mwanya, murakoze no kumpa ijambo kugira ngo nshobore kubabarira ibyo Yesu yankoreye. Ibyo Yesu yankoreye ni byinshi cyane, sinobidondagura ngo ndabiheze, ariko ndababarira kimwe muri byinshi Yesu yankoreye. Jewe kuva nkiri mutoya naragira ikibazo cyo gufungura, nkagira ikibazo cyane cyo gufungura ibifungurwa ibyo ari byo byose. Hanyuma mugabo ntazi yuko mfise ikibazo cyo mu nda, ntazi ko mfise ikibazo cya estoma. Hanyuma mugabo sinigera numva ko nshonje, aho kugira ngo nsonze jewe naranyoterwa. Hanyuma ndabikurana, nkura ndi umwana ntakunda gufungura, nkura ndi umuntu nyene ntakunda kwitaho ibintu by'ibifungurwa, ku buryo hahora hagera igihe ababyeyi banje bakantekera nyene udufungurwa twiwanje, kubera sinashobora kugira gufungura nk'uko abandi bashobora gufungura, kubera naracagura. Estoma yanje yaracagura, mugabo ntitwari bwamenye ko ari ikibazo ca estoma mfise, ariko harageze aho rero maze gukura inda ndabibona. Rero muri make jewe estoma yiwanje ntiyandya kwa kundi abandi usanga baribwa n'induru bakavuza. Jewe rero si uko byari bimeze. Estoma yanje ntiyasya ibifungurwa, nico gituma nagiye kubitahura maze kuja kwa muganga. Estoma yiwanje urumva yari ikwega, ni na kenshi yariyugara ikongera ikiyugurura. Urumva nagiye kubimenya icyo kibazo cy'iyo estoma ari uko maze kubonana n'abaganga babijejwe. Rero harageze aho jewe nashobora kuba nicaye, nimbe nyoye amazi canke nimbe nafunguye utwo mfungura, hanyuma nicaye sinahagurwa. Je sinigera mpagurwa bya bindi abandi bahagurwa canke baribwa hamwe bavuza n'induru ngo bariko bararibwa. Oya, je byari ibintu byo mukayombekere niko nobivuga. Hanyuma nkaja mbona irafashe irabisutse yo nyene, estoma igasuka ibyo bifungurwa canke ibyo bintu noba nanyoye.
iyo nyene yarabisuka mu kanwa ngaca nasama ngaca ncira nkasama nyene bikavayo byose biheze amaraso rero niyo yaca atangura nayo kuja araza. Urumva je bya bindi abandi bagwara estoma baribwa bavuza amaruru, jewe naribwa rimwe kandi iyo ngira ngire crise yayo naca ndabyumva. Iyo nyene yarafata n'abanyoye amazi canke n'abafunguye akantu yaca ibisuka yo nyene kwa kundi kw'inka muhora mubibona canke impene canke intama ibintu byuza, jewe yaca ibirojeta yaca ibisuka ikabigarukana ntarinze kuribwa ntarinze guhagurwa, hanyuma gaca biseseka byose, mu nyuma hagaca hazamo amaraso rero. Reka ndakubaze muvyeyi, iyo estoma wari urwaye gutyo wayimaranye igihe kingana iki? Narayimaranye imyaka itari mike kuva ndi umukobwa gushika nubake gushika mbyare n'abana. None umaze kuja kwa muganga barabonye ko ari estoma by'ukuri? Ego. Hanyuma wavuwe gute, wakize gute? Jewe barangiriye n'amandoscopi kenshi kabaho, bakumurika mu nda, bakamurika muri estoma. Harya mwumva abantu benshi batinya kuja muri kirya cuma kimurika mu nda muri estoma, kirababaza cyane, kirababaza rwose, kuko jewe niho batinda rero umuganga yatinda arambarira ati burya estoma yiwawe irikwega, no mu gusya utwo wafunguye irikwega. Hanyuma bamaze kumbwira yuko yikwega, barambarira yuko yiyuguruye niho rero byaca biseseka. Yego, niho aho byaseseka uko yiyuguruye. Hanyuma wamara umwanya ungana iki wumva utameze neza? Namara umwanya utari muto nyene, iyo bimaze guhera mu nda muri estoma niho rero haca hatangura kuza ibindi bintu by'amazi ngira yo muri estoma bimeze nk'ibirura, hanyuma hagaca hazamo n'amaraso. None ubu rero warakize neza? Jewe narakize, ndamaze imyaka itari mike, ni ukuri ku buryo ataniyo nibuka, kuko je harageze aho ngiye no ku kazi ka misi yose aho nakorera, umukoresha iyo ngize crise akamara kubona ko ntanguye kuvomisa ayo maraso yaca nyirukankana kwa muganga. Hariho uyo mudamu twakorana yitwa Nzisabira Yolanda. Uwo mudamu yari yaragize umutwaro wo kwama azana iritiro ry'amata ku kazi nka wa wundi atekereye umwana, ntitwaba hamwe, yabiyo mu Carama nanje nkaba mbaha mu Nyakabiga, mugabo tugahurira ku kazi. Ariko iminsi yose kubera ico kibazo ciwanje ca estoma nari mfise, kumbere yaribaza ati ngira ngo noba ntafungura, akama nzanira iritiro ry'amata tugaca dusangira ati inyuma kugira basi haje gufuma hagira ibija kugaruka. Rero n'abandi twakorana, abadamu twakorana baragira umutwaro ukomeye kuko barabona ko ari ibintu bitoroshe. Umukoresha wanje nawe yitwa Anselme Baraba, nukuri yaratwara imodoka ku buryo yagira ati reka ndamutabara uyu muntu, mbonye ingene ariko aradahwa nkabona amaraso muri we, yaca agira ati ndashobora no kutamushikana kwa muganga da, ariko bakantwara hopitali militaire canke w'akarete, bagaca bantera imiti nyene yo gukarma, yo gupfupfaza iyo estoma kugira ngo ihore kandi nongere ndeke kuguma ndiko ndadaha. Rero ndashima Yesu cane yuko ubu uye sinamenye n'igihe nakize ubwo umutwaro w'abantu n'abana baragira ubwoba cane. Yesu hamwe n'ivyo turumva ko Imana yakoze igitangaza, nubwo wafashe imiti Imana yakoreye muri iyo miti yakoresheje abaganga, kuko nabo n'abakozi b'Imana. Ariko kandi hamwe n'amasengesho bigaragara ko Imana yakoze kuko imiti yarageze aho inanirwa. Ego, harageze aho bantera amaserumu ya estoma, bamaze kuja barantera amaserumu ya estoma,
ariko ayo maserumu harageze ahasendwa, imiti harageze aho isendwa, hanyuma hasigara hakora amasengesho. Yego Imana yarakoze gukora igitangaza nk'icyo, kandi yakuzigamye kugira ngo mu gihe nk'iki ubone gushinga intahe abandi, kuko hariho abandi barembye gutyo nyine uko wari urwaye. Mbega none ko hariho abandi barwaye indwara zibasinzikaza, wobabwira iki, wobafashisha iki? jewe abantu baba barwaye indwara zibasinzikaza kandi bakabona yuko umengo gukira ntibikirimwo, nico gituma jewe benshi baragira bati wewe gukira kwawe kwa estoma nuko boyibaga. Rero abaganga nabo bakavuga bati kubera estoma yiwawe iriyugurura no kuyibaga byogorana, kandi ikindi naco ntibyoroshe kugira ngo umuntu ashobore kuvura ikintu ciyugara kikongera kikiyugurura. Urumva yariyugara ikongera ikiyugurura, nico kibazo cari gihari kugira ngo bashobore kwivura. Nico gituma nosaba umuntu wese yoba afise ingwara imusinzikaza, ingwara imubabaza, na cane cane akiyumvira ko atobagikira, namenye yuko azokira kubw'ububasha n'ubushobozi bwandiho. Yesu arakiza, kuko jewe narabona yuko ntazoshobora gufungura nubwo n'ubuye atari ikirenga, ariko two mfunguye twose estoma ntikidusuka nka kwa kundi kw'inka irikiruza. Rero abo bantu ico bokora bogira ukwivuza icambere, hanyuma bagasenga, kuko hariho ahantu n'abaganga bagarukiriza bakabona ko bitagishoboka, bakabona ko bidakunda. Ni naco gituma benshi babarungika no mu bindi bihugu canke bakabaruhira ku bandi baganga. Harya si uko abayobewe kuvura, ariko nuko ababona ko nawe afise ahantu ageza, ahasigaye ari aho Imana yonyene. Nobasaba rero abantu basinzikazwa n'izo ngwara nk'uko bokwivuza bagatako bagasenga, kuko aho umwana w'umuntu ananiriwe niho Yesu nawe acakorera. Urakoze cyane. Aho umwana w'umuntu ananiriwe niho Yesu acaserukira gukorera. Urakoze cyane. Nimba atakindi wokongera ko kubw'iyo ngwara Yesu yagukijije ya estoma, kubijanye n'iyo ntahe woturangiriza mu gusenga, canke nimba hari ikindi wokongera ko urashobora kucongerako? Ikintu nokongerako ni ikintu kijanye n'iyo umuntu agwaye. Iyo umuntu agwaye akagwara akabona yuko ageze ahantu nyene umengo ntibigishoboka, naduze ukwizera, nagira ukwizera. Muri Kuvayo igice ca 15 umurongo wa 26 haratubwira ngo niwagira umwete wo kumvira Uhoraho w'Imana yacu, ngo nta ngwara azoguteza nk'izo yateza abanyegiputa, ngo kuko ari we Uhoraho abakiza ingwara. Yesu nashimwe. Amen. Rero muri ico gihe wewe reka kugwarana ubwoba, reka kugwara umbona umenga urapfuye. Igihe Mariya na Marita bahamagara Yesu bamubwira bati musaza wacu yamaze kuhwera no kubora, yamaze kubora, Yesu yababwiye ijambo rivuga ngo nimwizera murabona ubwiza bw'Imana. None nabo umuntu yoba agwaye narwara no kwizera, areke kugwarana ubwoba. Sinigera ngwara ingwara ngwizi ntera ubwoba, ico ndakivuze ndi imbere y'Imana na mwebwe. Sinigera ngirira ubwoba bw'ingwara, kuko Yesu yankijije mu ngwara zikomakomeye. Nico gituma atabwoba. Nawe rero umuntu w'Imana, wowe ufise ikibazo runaka, ikibazo ico cose kibwire Yesu. Nta kibazo na kimwe Yesu atishura, nta ngwara nimwe Yesu adakiza. Uhoraho abamugisha. Amen. Rero reka ndagusabe usengere abo bantu rero bashira imbere y'Imana, bashira mu kiganza c'Imana, abo bihebujwe n'ingwara. Turagushimiye Mana, turagukengurukiye kuko ari wowe uri Imana y'imbabazi n'urukundo. Turagushimiye ukugira neza kwawe nyaguhora kumbo.
turagushimiye kuri Imana ishoboye kandi uri Imana ihambaye, uri Imana ikiza. Mwami Yesu, uri Imana itananirwa. Twarakubonye kenshi, narakubonye kenshi mu bihe bikomeye, narakubonye Mwami Yesu unkiza, narakubonye ukiza abandi, narakubonye Mwami. Erega si amajambo gusa twumvise, ariko nayo twakubonanye Mwami. Warazuye Lazaro amaze iminsi ine mu mva, Mariya na Marita ngo bari bamaze kwihebura. Twarakubonye Mwami Yesu ukiza abamugaye, twarakubonye Mana uguhumura impumyi. Erega Barutimayo ngo yari yavutse ari impumyi, yari amaze imyaka 40 ngo ari impumyi, ariko ngo waraciye mu gisagara. Umaze guca mu gisagara, Barutimayo arumva ko haciye umwami akiza, aravuga ati Yesu umwana w'imbabazi, yo girira ikigongwe. Maze uragenda wegera Barutimayo uramubarira uti urashaka ko ndagukorera iki? Arakubwira ati ndashaka guhumuka. Maze uragenda ukora ku maso ya Barutimayo arabona. Uyu munsi natwe turabona. Erega Mana yo mu ijuru, ndasenza Imana igira neza, ndasenza Imana yo mu ijuru. Mwami Yesu, ijambo ryawe rirambwira neza nguko wari urejo n'uno munsi ni kukiri, uko wakiza hirya y'ejo n'uno munsi uracakiza, uko wazura bapfuye n'uno munsi uracabazura, uko wishura ibibazo, uko wahumura impumyi n'uno munsi uracahumura, uko wahaye umwana Hana n'uno munsi uracaha ingumba abana. Yesu we, turaguhamagaye muri uno mugoroba, turaguhamagaye muri kano kanya. Ugira icyo ukoreye abasabyi bawe Mwami, ugira icyo ukoreye Mwami ubwoko bwawe, kuko nta kibazo na kimwe utishura Mana. Uzobukoze nyaguhora ku ngoma. Urashishikara kugirira neza umuntu wese yo kumva akizera, nk'uko Mwami wabwiye Mariya na Marita uti nimwizera murabona ubwiza bw'Imana. Maze waragiye wegera imva ya Lazaro, uravuga uti Lazaro byuka. Lazaro araba muzima. Maze abari babibonye, abari bazi ko Lazaro yapfuye yamaze kunuka, maze barayizera kubw'igikorwa n'igitangaza ukoze. None natwe turakwinginze Mwami, umuntu wese umukoreye igitangaza, ibyiwe byapfuye, ibyiwe yabona ko byanutse, maze ubizure nk'uko wazuye Lazaro. Muzobukoze nyaguhora ku ngoma. Urakoze rero Data kubyumvise. Iyo tugusaba ntidusaragara, kuko ijambo ryawe rirabivuga neza ngo nawe tuvuga akantu ka ntacu uba wamaze kubyumva uri mu ijuru. Reka ndagusabe muri bikeya byinshi wama ubiduhera imbabazi n'ubuntu. Ni muri rya zina ryawe ryera Yesu Kristo nsenze nizera kandi ndagushimira. Amen.